Amerika, Ukraine yarateye misile zitari nke ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cigaruriwe n'Uburusiya ca Melitopol. Amakuru ku rubuga rw'intambara avuga ko ivyo bisasu vyatewe no mu ntara ya Crimea, Uburusiya bwiyometseko. Ibi bitero vya Ukraine vyakozwe mu gihe indege z'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone nazo zateye ikivuko co mu gisagara ca Odessa kiri mu manuko bwa Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zresnky yavuze ko hafi umuriyoni n'igice w'abanyagihugu biwe batagira umuyaga nkuba muri iyo ntara ya Odessa. Abategetsi baho basaba abanyagihugu bazi ko batobaho batagira umuyaga nkuba ukinjura bakavayo. Bavuze kandi ko bizotwara amezi arenga 3 kugira ibyasambuwe bisanugwe. Muri leta z'umwe za Amerika, umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko aragerageza gushira Ukraine ku mavi. Yavuze ko ariko arabishikako mu gusenyura ivyuma byose bitanga umuyaga nkuba n'amazi muri ibi bihe by'ugukanya kwinshi muri Ukraine. Hagati y'imisi ya gatanu n'uwa gatandatu igisirikare ca Ukraine cavuze ko ibitero by'indege hafi 200 hamwe n'ibisasu bya roketi birenga 60 aribyo byatewe muri Ukraine. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo ugutana mu mitwe kwabaye hagati ya Pakistan na Afghanistan ejo ku munsi w'Imana kwahitanye abantu 7 hamwe n'abarenga 30 bakomeretse. Igisirikare ca Pakistan cavuze ko iyo migwano yabereye mu gisagara ca Chaman ku rubibe rwo mu manuko bushira uburengero aharabana n'intara ya Kandahar ya Afghanistan. Cyavuze kandi ko iki gitero cishe abasivile 6 ba Pakistani hamwe n'abandi 17 bahakomerekeye. Nayo mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa kabiri niho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe c'isi ziriko zirabera muri Qatar zinjira muri kimwe ca kabiri. Urukino rwa mbere ruzohuza igihugu ca Argentine hamwe na Croatia ejo ku munsi wa kabiri, mu gihe ku munsi wa gatatu Ubufaransa nabwo buzotana mu mitwe n'igihugu ca Maroc cyo ku mugabane wa Afrika kigisigaye muri iryo higanwa. Urukino rwa nyuma rwa finale biteganijwe ko ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi nyene dutanguye tariki ya 18, ruzohuza hagati y'imigwi izotsinda ejo ku munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ku munsi wa gatatu. Turabona abana basegereza mu bisagara, impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Muri Tusani yo nkuru ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gufungura nabi ku bana bo mu burere bumwe. Ibyo ni byano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya sase tubafitiye n'amakuru agezweho mu gisata ca sport. Nongere ndabaye ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Mu Burundi nayo ndabice ku masonga nkitangura. Amashirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga, kwivuza n'ibindi bishirwa mu bikorwa bikava mu nyandiko. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye adusigurira ico iyo migwi ishingira ko isaba izo mpinduka. Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari bigenda bikorwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango, kwiga n'ibindi, ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera, abata amashuri, abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukirwe. Mu kibano tubayemo tubona abana biyerereza mw'ibarabara, turabona abana basegereza mu bisagara, impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'u Burundi kugira nabo babeho neza. Nimubona Anastasie ni umubyeyi w'abana 4 akaba yaranakiriye umwana arera mu
bavanywe mu ibarabara. Avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa kuko ari umwana yigira ibintu byinshi haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero. Umwana apana kumuhohotera naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro, hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza. Mu Burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije, umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu c'u Burundi FENADEB, mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri telefone, avuga ko bashima imigambi leta ishira